You're now tuned into the number one hottest radio station in Bujumbura, 94.9, baby. You're Yeah. It's your boy Richkey, first lap in town. It's your boy Richkey, first lap in town. Kwese no kubesha ni hatari, hadisi ni byisi no kucheviranta. Turapambana everyday turondera mfungo, lakini siku zote vinaweza kuwa fair. Hebu nifanye nini, niache nini? Sasa mbona mambo ashakuwa magumu? Everywhere niliona mambo ako sawa, every time niliona mambo ako fresh. Fresh richa soni freshi, fresh Richkey, freshi. Tuendelee tusiendelee, hibuka nabona buri kimwe cyose ari nka paradizo, eka buri kimwe cyose cyari kinapanze. Iyi si la kuja kutagira menyo, pia inaweza kukufundisha pira kaina karamu. Mete nkuku jana mu rugamba kanagira no mu ndege. Angel Gabriel, pray for us for God, atupatie pesa. Eti wanaita nini? Black femme wanaita nini? Black femme wanaita nini? Black femme bamvuga nabo ko bukeye nuko bwije, nibashaka ibyanje ko bitera imbere. Riki mani imbere nakwambia ipindugu yangu usijali pambana mbele hata kuwa sawa. Wacholize na malize tekilize kuri piti cheno na picha Richkey toka MC jitewenda chekeza. First lap in town. It's your boy Richkey. Muri Black femme ni hatari. Kuna Lubambo, kuna Igor, n'abamesha mani sinobabesha kuri Mike, n'abamesha bro kuri biti. Bampaye nk'iyi, bampaye California. Reka basi jewe ndabacire ku majyana. Can you call me Richkey, mtoto wa makamba, sina lopu na mademu. Nikibona papa jangu na mama jangu inatosha. Baramvuga bakavuga dance bakavuga ibyabo bakavuga jamuhe. Sindi nka baba pepe baba pono bavuga bakajugumira jewe nso kwama ndabajegeza kuri piti nica. Tuendelee au tusiendelee? Tuendelee au tusiendelee? Black femme mikono juu. Twege turicha muri Black femme. Ahantu heza kose kandi cyane, haratesa kandi mani simba beshi. Bafise technology na rense, kweri n'ahantu hanatesa bro. Jewe ngeje taha mani. Nashimi ry'abafana banje mani, batanga batiziganya ku bwanje. Respect man. See you later. Asante sana. Alright. Anyway, nuko bamwita Richkey, abona ko niwe aje mu mwanya ugira kabiri nyuma ya Business Burundi. Abafana mwumvise jewe nta kombatene nza gutera hano nyuma y'ivyabaye canke nyuma ya HipPop yiwe. Ubona ko na Business Burundi yari hano mu kanya gato cyane. Tugushimire bwana Richkey. Merci beaucoup. Niteka ntangere yo kuza mu studio nkuru, fata nk'iza mbere mu gisagara abantu. Mwubahwe ibikorwa byanyu turabishirikiye kandi nakuze ndabakunda. Muri uko unyiki kiganiro ndagikunda gose, n'ibindi bintu muri ko murategura ewana bisonge mbere. Ufatiye ku byo wavuze wi amanota ngahe canke ubona ruwa kangahe? Man jewe kwese ni high 10 ndi high 9. Mugenzi wawe nawe cyumuhangahe? Oya ni 5 no ntibabi. Ni 5. Yes, ariko kandi mukacu aza guhava duha umurongo abafana b'ikiganiro Star System muri Friday HipPop, Black Friday HipPop, bagiye bashikirije. Uriteguye gushiraho bashize? Ya je nta na kimwe ndumuhape. Twebwe twakira ibije ariko definition nimwe cyane. Nimwe nukudadebukirwa nukudatibyuri. Anyway, nuko imeze badufashe winga bw'ivyuma batwegereza umutumire wacu aho bashize uyundi kugira ngo babe baraganira kwandi. Twe dusike turaganira na Rubambo Oji n'abafana b'umuziki ndundi muri rusange. Bwana Rubambo tudugeza kabit kugira ngo aba muri tekinike wacu tubaginga badufashe batwegereze umutumire wacu Richkey aho Business Burundi ari mu rusange.